Mugenga ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hakomeje kugenda haribonekeza ingwano ziremere cane, ndetse ingabo z'u Burundi canke abasoda b'u Burundi barungitswe muri ico gihugu guhera umwaka uheze, ndetse by'umwariko na mbere yaho 2024 by'umwariko na 2023 bakaba bamaze igihe kirekire bariko baragwana, abenshi bakaba baramaze kugenda baranahasiga ubuzima bwabo, abenshi bagakomereka abandi bagafata ingingo yo guca baratoroka bakaza nga mu gihugu c'u Burundi, nabo bagaca barafungwa barungikwa mu mabohero ajya atandukanye. Abasoda b'Abarundi babarizwa ku butaka bwa Kongo bariko barongera gutakamba nyuma y'ingwano zimaze imisi ziriko ziribonekeza muri ivyo bice. Amakuru twaronse rero turiko turacesha umwe mu basoda b'Abarundi yarungitswe muri icyo gice aremeza neza yuko ngaha mu Burundi by'umwariko abasoda bahavuye bongeye kwibonekeza ku mirongo y'imbere ku rugamba, kandi by'umwariko ko yarashimangiye ko ari urugamba rutari rwaraborohereye nk'uko bizama bigaragara canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Yarashimangiye yuko kandi ikibabaje hari uburyo bakomeje kugenda barasiga ubuzima, bakaba bakomeje kugenda barapfa abandi bagaca barakomereka, abandi M23 igaca irabafatira ku mirongo y'imbere ku rugamba. Yarashimangiye ko kandi bikomeje kugenda biratera impungenge ari bigendanye by'umwariko no kuba atagahembo kabo bariko bararonka mu nyuma yuko hamaze igihe kirekire ako bari bamaze igihe bararonka by'umwariko karahagaze amezi aharugwa muri atanu yose nk'uko vyoma bigaragara. Nakababaro n'agahinda ku basoda b'Abarundi barungitswe ku butaka bwa Kongo, ndetse na nisa bakaba bariko baribaza ingwano bariko baragwana iyo ariyo. Hari benshi batajya umunwa mu kugaragaza neza yuko by'umwariko Ndayishimiye yo afise gahunda yo kuvana abasoda bose bari muri Somalia akabazana kubarungika ku butaka bwa Kongo nk'uko vyoma bigaragara. Abo basoda benshi by'umwariko bari muri Somalia bariyo bararenga ibihumbi bishika kuri 200 byose, mu nyuma y'uko by'umwariko amaze imisi hibonekeza kutumvikana hagati ya leta y'u Burundi ndetse no ku gihugu cya Somalia, mu nyuma y'uko rero Somalia yifuza ko ibitigiri by'abasoda b'Abarundi byagabanuka biri ngaha rero mu gihugu ca Somalia kubera ibindi bihugu bigiye bitandukanye birimo nka Ethiopia, ndetse by'umwariko byabigiye kurungika abasoda muri icyo gihugu ca Somalia kugira ngo bace bararonka by'umwariko ubufasha bwo guhangana n'umwari wa Al-Shabaab umaze igihe waragerageje kwigarurira umugwa mukuru wa Somalia Mogadisho, ariko ukaba ukomeje kugenda urahangana ku buryo bukomakomeye cyane n'ingabo za leta ndetse n'abaje guca barazifasha. Hari amakuru avuga ko rero by'umwariko u Burundi bwasabye yuko rero abasoda babo barugwa mu 2000 bari muri Somalia bohaguma bose, bitokunda rero bagaca barakogwayo by'umwariko nk'uko byogaragaye bikazotangura mu ntanguro z'uyu mwaka nyine turimo 2025. Birasigurwa yuko kandi abo basoda bose bashaka kuzoca bararungikwa ku butaka bwa Kongo mu nyuma y'uko urugamba rukomeje gukomera ndetse no gufata indi ntera, ibyaje kugenda biratuma rero umuhari wa M23 mu misi iheze by'umwariko kongera kwigarurira ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye nk'uko amakuru yoma aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aratugeraho cyange akomeza kugenda aradusumira, akaba ashimangira ndetse anagaragaza neza yuko inzego z'umutekano nga mu Burundi ataco bizibwiye, ahubwo bariko barashaka uburyo rero bokongera kurungika abasoda nga ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ingwano zabaye kuva Burundi bwarungika abasoda muri Kongo rero by'umwariko zariyongere ndetse zirakomeza kugenda ziba akasamutwe, ibyatumye by'umwariko Rwanda gwikoma igihugu cacu c'u Burundi. U Rwanda rushimangiye yuko u Burundi bukomeje kugenda byifatikanya by'umwariko na leta ya Afrika isanzwe yancitse gadi Chirombo, ibyatumye by'umwariko muri raporo y'impuguke za ONU zisigura yuko harimwo ubufatanye buremere cyane hagati y'ingabo z'u Burundi ndetse by'umwariko n'ingabo zigiye zitandukanye, cyane ingabo zo mu gihugu ingabo zigwarizwa ku butaka bwa Kongo mu mihari igitandukanye nk'uko amakuru yama aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira.
kugeza ubu rero urugamba rurakomeye ndetse rukomeje kugenda rurafata indi ntera rukomeje gutwara n'ubuzima bw'abatari bakeya muri rusange. Kaze kuri mwese mutwumviriza murereye hose mu bice bigiye bitandukanye, ndahaye ikaze mwese abatwumviriza by'umwariko bari mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, abatwumviriza bari mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubudandaji, abatwumviriza bari ku mugwa mukuru wa politike Igitega no mu bindi bice bigiye bitandukanye, mwese ndabahaye ikaze. Ndabahaye ikaze mwese abatwumviriza bari mu karere k'ibiyaga binini, abatwumviriza bari ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose. Kaze kuri mwese mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu ngaha kuri no munesha kure yacu aina yanyu ya Burundi News TV, imarisha kure imwe rudende ibandanye kwashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta agezweho aravugwa ku mutekano, politike, diplomasi n'ibindi bigiye bitandukanye. Kaze kuri mwese rero by'umwariko amwerere hose, turi kwa kabiri turi kwigenekerezo y'indwi ukwezi kwa mbere 2025. Nibaruga benshi ngaha bisonda kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu bari natwe 5 kuri 5. Bisonde ko hirya gato yari akamenyetso kameze nk'inzogera, ubundi ubone natwe 5 kuri 5. Kaze kuri mwese tuyatangurire nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi, by'umwariko twerekeze no ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Guhera umwaka wa 2023 rero Uburundi bwaratanguye kurungika abasoda ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu rugamba ku kwifatikanya n'icyo gihugu rero n'ingabo zacyo n'imihari igiye itandukanye, yemwe higanjemo n'imihari igwanya igihugu c'abanyi c'u Rwanda, harimo n'iyasize ikoze ihonyabwoko mu Rwanda mu mwaka w'1994. Ni urugamba rwatumye rero abasoda b'Abarundi benshi barasiga ubuzima, abandi bagaca barakomereka. Ibi byarakwegeye kandi Uburundi gutuma by'umwariko bukomeza kwibasirwa n'ibitero biremeye cyane cyane ibyakozwe n'abaroberi babarizwanga mu ntara Kivu y'Amajyepfo ku butaka bwa Kongo. Ibi kandi byaratumye Uburundi n'u Rwanda byongera kurebana ayingwe, mu gihe u Rwanda rushimangira yuko M23 ari umuhari w'abanyekongo ariko kuragwanira uburenganzira bwabo ndetse n'impamvu zumvikana. Ariko kandi kuva Burundi barungitswe ku butaka bwa Kongo kugira ngo bifatikanye na Kongo kugira ngo bagwanye M23, byaratumye u Rwanda rushimangira ko ingingo Burundi bwofashe atari nziza, zishobora no kuzoba kwegera ibihe bitari byiza. Ibi byaratumye rero Uburundi bukomeza kwisanga ahantu hatari heza. Icakora ku rundi ruhande hari abemeza neza yuko Uburundi bwo bikoze kugira abace buraronka amahera mva makungu, mu nyuma yuko rero mwibanyi nkuru y'igihugu izwi nka BRB atamahera mva makungu ahabarizwa. Nicyo gituma rero abasoda b'Abarundi bajya bararungikwa mu bice bigiye bitandukanye. Icakora nyuma y'igihe kirekire abasoda b'Abarundi batavugwa akababaro kabo ndetse by'umwariko n'ibyo baca barahura nabyo, biravuga yuko rero kandi bari bamaze igihe batarungikwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ubu ngubu bongeye kurungikwa ku mirongo y'imbere ku rugamba nk'uko turiko turabiraba mu makuru twashikirizwe n'umwe mu basoda barungitsweyo. Ariko kandi abasoda b'Abarundi bakaba batarekuriwe byinshi cyane bigiye bitandukanye, nko gutunga amatelefone, kuvugana n'imiryango yabo ndetse n'ibindi bikorwa bimwe na bimwe, ndetse by'umwariko bataronka by'umwariko canke bataronswa by'umwariko agashara kabo canke agahembo kabo. Mu nyuma y'uko rero hari yamaze igihe kirekire abasoda b'Abarundi bamwe bariko barapfa, abandi bagaca barakomerekera ku mirongo y'imbere ku rugamba ndetse no mu miryango yabo ntibaca baramenyeshwa, abandi bagaca barafatirwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Amakuru yihuta adafise vumbi nuko hari hacemo igihe basa naho batararungitswe ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ubu ngubu bakaba bongeye kwibonekeza ku rugamba. Abasoda b'u Burundi by'umwariko barungitswe canke bari kugwana muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo baravuga yuko bamaze amezi agera kuri 7 badahembwa canke agera ku 7 badahembwa. Ariko kandi amakuru akaba avuga yuko by'umwariko kongeye kwibonekeza impfu nyinshi z'abasoda b'Abarundi. Umwe mu basirikare b'u Burundi bararungitswe muri Nord Kivu kugwana na M23 yarashe kuduhereza ubutumwa rero aca aradusaba yuko twotangaza ibiriko biraberanga muri Kongo. Gati gusa uraraba usubire rero uvugire abasirikare bari rero mu gihugu ca Kongo, aba JS by'umwariko w'u Burundi agahembo bahora ari barahabwa karamaze amezi agera ku 7 karahagaze. Iyo bishitse rero ukikora mugabo rero baca bararonka
by'umwihariko nk'ukwezi kumwe pe. Uyu musirikare avuga kandi yuko inyuma y'amezi menshi batagwana abasoda b'u Burundi barasubiriye kuja ku mirongo y'imbere ku rugamba muri ino misi. Aravuga ko kandi mu ngwano yarabereye muri territoire ya Masisi mu ndwi iheze abasoda b'u Burundi bari barimwo, ndetse by'umwihariko akavuga ko benshi baranasize ubuzima muri iyo ngwano, by'umwihariko ubwo umuhari wa M23 warigaruriye by'umwihariko umugwa mukuru rero w'iyo territoire. Bisa nk'uko rero Masisi yose ubu ngubu iri mu minwe ya M23 ku ruhande rw'ingabo za RDC nabo bafatikanyije, harimo ingabo za SADC, abazarendo, FDLR ndetse n'ingabo z'u Burundi. Iyi ntambara bari bayisizemwo rero ingufu nyinshi cyane n'ibigwanisho bikomakomeye cyane, ariko birangira by'umwihariko bahahunze M23 ica irahafata. By'umwihariko ntituramenya ko rero hari abasoda b'u Burundi by'umwihariko baba barongeye gufatwa miri, ariko kandi bivuga ko hari abari bamaze kwasiga ubuzima. Icakora ntitworonse igitigiri cabo nk'uko vyoma bigaragara. Naho rero abasoda badahembwa rero biravugwa ko Tshisekedi aherutse kuzana amahera menshi cyane mu Burundi, ubwo aheruka by'umwihariko nga muri kino gihugu c'u Burundi. Kwigenekerezo rya 22 Kigarama 2024 Perezida Félix Antoine Tshisekedi Chilombo arongoye igihugu ca Kongo yarari i Bujumbura by'umwihariko maze abonana na Perezida Evariste Ndayishimiye mwibanga ku kibuga cy'indege ca Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye. Hari abavuga yuko rero Perezida Tshisekedi yaraje gusaba ko rero abasoda b'u Burundi basubira kugwana, yoba yarandasabye iyongerezwa y'ingabo z'u Burundi muri RDC. Haravuzwe ko Tshisekedi yaje anazanye amavarisi y'amahera rero yoba yarahawe Perezida Evariste Ndayishimiye, agaca ajanwa mu modoka rero irerura umukuru w'igihugu nk'uko vyoma bigaragara. Kugeza ubu Burundi burafise batayo zishika rero kuri 14 muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Batayo ya Tafoke ya 19 iriko rero iritegura kugenda, hoba hariho rero ihangiro ryo gushika ku gitsigiri c'abasoda 2000 by'abarundi muri RDC. Kugeza ubu ngo rero igipfungu ni cose ku mahera rero by'umwihariko Evariste Ndayishimiye, by'umwihariko ku mahera rero Perezida Tshisekedi agura abo basoda akaya rero Perezida Evariste Ndayishimiye. Ku rubuga rero abasoda b'u Burundi batukwa by'umwihariko na bagenzi babo ba FARDC ngo genda mu Rwanda rero mwebwe mwarapatanye ingwano, by'umwihariko babagiriza ko rero umurundi ariho amadolari ashika ku 500 mu gihe rero umusoda wa RDC ahembwa amadolari 100 ku kwezi. Ayo mafaranga abasoda b'u Burundi rero by'umwihariko nayo ntayo baca bararonka. Abarundi by'umwihariko barabandanya kwidoga ko rero by'umwihariko bari mu ntambara itari iyabo, batumva by'umwihariko baridoga ko rero ko batswe bonyene rero amatelefone, bakabaho by'umwihariko batazi amakuru y'ababo. Ibi by'umwihariko ntibyumvikana kuko abandi basoda bose bagwana muri RDC ndetse by'umwihariko n'abasoda ba RDC nyine baratunga amatelefone atankomanzi. Iruhande y'ibyo bibazo ubu rero by'umwihariko hiyongewe ko kumara amezi 7 yose atagahembo kabo baronse nk'uko vyoma bigaragara. Hari amakuru akomeza kugenda ashimangira ko kandi usibye ibibazo nk'ivyo bica biribonekeza ku mirongo y'imbere ku rugamba, by'umwihariko abasoda b'abarundi bakomeza kugenda by'umwihariko barahura n'ibibazo biremereye cyane nk'uko amakuru yoma aradushika canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugeraho. Mu gihe urugamba rukomeje kugenda ruribonekeza nga ku butaka bwa Kongo, ndetse by'umwihariko abasoda b'abarundi bakaba bongeye kwibonekeza ku mirongo y'imbere ku rugamba, birashimangira yuko ibiganiro byahuje Perezida Tshisekedi kwigenekerezo rya 22 Kigarama 2024 byararekanye, ndetse byaranashimangiye yuko by'umwihariko nta kindi baca baraganira canke boganiriye nyine, usibye kongera gusaba by'umwihariko ko abasoda b'u Burundi bakongera by'umwihariko kwibonekeza ku mirongo y'imbere ku rugamba nk'uko bikomeje kugenda bigaragara canke nk'uko amakuru akomeza kugenda by'umwihariko adusumira. Kugeza ubu ngubu rero amakuru yama aradushikira canke akomeza kugenda aradusumira nuko ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo igitigiri cy'abasoda b'abarundi by'umwihariko bakomeje kugenda by'umwihariko baribonekeza ku mirongo y'imbere ku rugamba, abandi bagaca bariko barafatwa miri, abandi bagaca barahura n'ibibazo biremere cyane nk'uko amakuru yoma aradushikira.
Perezida Tshisekedi ndetse n'abandi bategetsi bagiye batandukanye barongoye igihugu ca Kongo baremeje neza yuko by'umwariko ikibazo c'umutekano nga muri Kongo kizoca kirarangira biciye by'umwariko mu gukomeza ingwano. Icakora kugeza ubu ngubu n'ubundi by'umwariko umuhari wa M23 urakomeje kwigarura ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye nka parike y'igihugu ya Virunga iramaze kwigarurwa n'uyu muhari wa M23 ndetse by'umwariko n'ibindi bibazo bimwe na bimwe byarakomeje kugenda byibonekeza. Leta ya RDC irakoresha ingufu zose zishoboka ariko by'umwariko ibigendanye no kugwanya uyu muhari byarananiranye neza kugeza ubu urugamba ruracakomeye ndetse M23 ivuga yuko idateze kuzorekuraho na santimetero n'imwe ku bice yoba yarafashe. Bashimire turakomeza kunyera turabakurikiranira byinshi bigendanye n'abasoda b'igihugu cacu ciza c'u Burundi barongetswe ku butaka bwa Kongo batabishaka. Mukomeze kugira ibihe byiza.